Yes, bakunzi ba PITV turabaramukije aho muri hose hirya no hino kwisi. Uyu numwanya w'ikiganiro dukomeza umwuga aho turi kumwe n'umutumire adasanzwe cyane aza kutwiganira byinshi. Reka ndamuhe ijambo kugira ngo yidondore. Murakoze cyane nkaba nitwa Prosper yimumpaye ndanezero cyane ko namwe ntumiye ngaha kuri Peace International TV. Musanzwe mukora ibiki? Twebwe dusanzwe dukora umwuga wo kwigisha icongereza no dusanzwe dukora muri iki kino gihe. Ego bakunzi ba PITV turi kumwe n'umutumire adasanzwe akaba ari n'umwigisha w'icongereza. Rero ikiganiro cyacu cy'uno munsi kigiye gushimikira ahanini akamaro k'icongereza mu Burundi. Ego cyane mutumire mwavuze yuko musanzwe mwigisha icongereza. Iyo bavuze icongereza abantu bumva iki? Iyo umuntu avuze icongereza yumva ururimi kwazanywe n'abazungu. Ahanini hehe? Hanene mu gihugu cy'Ubwongereza. Abandi bakavuga ati ko capfuye muri Amerika. Ariko ni mu gihugu cy'Ubwongereza. Yego. N'ururimi mva makungu rw'icongereza. Ariko nungaha mu Burundi turamaze kubona yuko bamaze kugwigisha mu mashuri atandukanye. Ariko birasa nkaho mengo abantu benshi ntibaratahura akamaro. Biva kuki? Mu bisanzwe abantu benshi bataramenya akamaro k'ururimi rw'icongereza bivana nuko bataba baratangura gutembera ngo basohoke igihugu canke bashobore kurondera ishure hanze aho usanga basaba yuko umuntu abazi ururimi rw'icongereza. Ndatanga nk'akarorero nk'ubu amahirwe menshi usanga afite abantu bazi icongereza kuko haba ibibazo babaza byo kuja hanze byinshi babibaza mu rurimi rw'icongereza. Hanyuma ikindi naco nuko nubu hariho nubuzi iyo ugiye kubusaba usanga bakubaza yuko uzi icongereza. Igihe utazi icongereza akazi urashobora kukabura. Mugerageje kuraba mu Burundi ubona igitigiri kivuga cabaze icongereza kingana gute canke ubona bari ku rugero urungana gute? Gerageje kuraba mu Burundi abavuga icongereza doke nibakeyi cyane gose. Nibakeyi cyane gose kwera urashobora kumara n'indwi yose atamuntu wumvise ariko avuga ururimi rw'icongereza. Ico ni ikintu kigaragaza yuko ururimi rw'icongereza mu Burundi rudakoreshwa cyane gose. Rero turatumirira abantu yuko bo kwiga ururimi rw'icongereza kugira bashobore kuyaga n'abantu batandukanye nkuko muzi yuko igihugu cyacu cy'u Burundi cyamaze kwinjira muri Afrika y'ubuseruko hakaba horukiyemo abantu batandukanye kandi ibyo bihugu hakaba harimo ibihugu bivuga ururimi rw'icongereza. Turatumirira habugwaruka canke ababishoboye yuko bo kwiga ururimi rw'icongereza kugira bizobafashe haba mu bintu byo gutunganya akazi neza canke haba umuntu yifuza kugenda gukorera hanze. Teacher Prosper, abantu benshi na cyane cyane abarundi barakunze kuvuga ati nta kuntu twe twokwiga ururimi mva makungu mu gihe bo batagomba kwiga ururimi rwacu. Ugasanga ivyo biratuma badashobora kwiga. Abandi nabo bakavuga ati ubwo n'ubukoroni. Ivyo urabivuga ku iki? Bakwiye guhindura imyumvirire bagahindura kuko ugerageje uraraba ahisi iterija urabona yuko haba kumbonesha kure haba kuri amaordinateur yo bita inyabwonko usanga bande biba byanditswe mu rurimi rw'icongereza. Kenshi abamaze gutembera nabo urabona umaze kujabuka urenze urubibe rw'u Burundi usanga bakwakiriza icongereza. Kubw'ivyo rero turatumirira abantu bose ko boshiramo ishaka kugira bashobore kwiga ururimi rw'icongereza. Atari uko naho hariho amahirwe bazobura kubera abantu bava hanze babashaka abantu baganira mu congereza bashobora kubabwira amakuru. Barashobora kutaronka amakuru ameze neza bivanye no kutamenya ukuntu muganira cyangwa ugasanga urabuze ubugenzi kubera
unaniwe no kuganira n'uwo muntu. Ni byiza rero yuko umuntu yakwiga ururimi rw'icongereza kugira ejo hazaza bize bigende neza. Mwavuze yuko musanzwe mwigisha icongereza ku bantu boba bariko baradukurikira bifuza kwiga icongereza bo baronka hehe? Ngaha twatanguye umugambi nga muri Peace International TV yo kwigisha kuri YouTube. Umuntu aragira sabone kuri Peace International TV kugira azoza arakurikirana ivyigwa byacu by'icongereza. Hama n'umuntu yifuza gukurikirana ururimi rw'icongereza abona umwarimu nawe naturondeye twabimufashamo kugira ashobore kuronka ubwo bumenyi, kandi turizera yuko tuzabimufasha kuko tubifisemo uburambe ukwiye. Murakoze. Mwakira abandi abari ku rugero rwa mbere, abisununuye gato mu by'ubumenyi bimeze gute? Ubwa mbere nuko habanza ko turatanga ikibazo kugira tumenye yuko umuntu yoba ari umuntu agitangura kwiga ururimi rw'icongereza canke asanzwe afise notion nkeyi mu rurimi rw'icongereza. Hanyuma rero igihe tumuhaye ikibazo niho dushobora kumenya ati aho tutangurira kumwigisha, kandi bikavana n'ivyo uwo muntu aba akeneye ko yiga, kubera nitwigisha umuntu byo byose bivana n'ivyo aba akeneye. Na cane cane hari umuntu ashobora kubwira ati je nkora mu hoteli, tumwigisha bijanye n'ivyo muri hoteli, cyangwa umuntu akakubwira ati je nshaka kumenya amajambo bakoresha mu nzira umuntu ariko ararengana, navyo bimwigisha. Cyangwa akakubwira ati je nshaka kumenya icongereza kijanye n'ibyo kwa muganga, navyo namwigisha. Hanyuma ukamwigisha na connaissance générale kugira ashobore kumenya ukuntu bishobora kugenda neza gukoresha ururimi neza, kandi tukamwigisha yuko yogira imyimenyerezo ivyo yize akabishira mu ngiro, akarondera abagenzi basanzwe bavuga ururimi rw'icongereza. Hanyuma ikindi naco kigeretse ko nuko umunyeshuri twigishije aha bari hose inyigisho azironka, kandi tukama tumukurikirana kugira tumufashe nazoshobore kuvuga icongereza neza. Murakoze. Ikiringo mumara muri ko murabigisha bamara ikiringo kingana gute? Umwaka, amezi nangahe? Ku muntu agitangura kwiga ururimi rw'icongereza n'amezi 6, ariko umuntu asanzwe abakizi n'amezi 3. Igihe rero naho umuntu aba adafise umwanya wo kwiga neza birashobora gutwara umwaka wose. Nuko bimeze. Murakoze. Iyo bahejeje kwiga murashobora kubaha za certificat zerekana yuko bagize kwiga bize bakarangiza neza ivyigwa? Ego certificate ziratangwa kuko turazwi. Hariho nk'umuntu byomugora kukurikirana ivyigwa kuri YouTube, abakeneye iyo bantu gute? Twege dusanzwe dukorera ngaha mu Ngagara haruguru y'isoko kwa Siyoni, harabana na Alpha CD Technology. Washitse oca utwakura tukaje tubonana. Hanyuma akanomero kacu 79 amajana 71 amajana 930. Reka nsubiremwo 79 amajana 71 amajana 930. Turabashimiye cyane Prosper ku kanya kanyu keza n'ivyumviro muduhaye. Sa murakoze cyane, kandi tukaba tubashimiye ko namwe dutumiye ngaha kuri Peace International TV kugira dushobore gutumirira abantu kugira bakurikirana ururimi rw'icongereza. Murakoze. Ndizera yuko amasinzi menshi ariko aradukurikira, akajambo kamwe wobabwira? Nkaba ntumirira abantu bose kwiga ururimi rw'icongereza, nkuko mubona yuko twamaze kwinjira muri East Africa Community muri Afrika y'ubuseruko. Bisaba yuko natwe twoshobora kumenya ururimi rw'icongereza ku buryo abavuye hanze tumenye ukuntu tuganira, na cyane cyane murazi yuko umuntu ariko arakora nk'urudandazo bisaba yuko aba ari umuntu azi gushwashwanuka kandi azi no kuganiriza abantu. Byiza rero yuko ururimi rw'icongereza twogwiga cyane kugira bize bigende neza. Nuko rero bakunzi ba PITV, aha niho turangirije kino kiganiro. Mwumvise byinshi n'umwigisha Prosper Niyompaye azwi nk'umwigisha w'icongereza muri Peace International TV. Nuko rero ntimutangwe kugira ngo mwironkere ubumenyi. Bye bye, naho butaha mugire subscribe.